Ndabaramukije amahoro y'Imana ni Pierre Claver niyunge ko muri kumwe mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuganira ku ijambo rivuga riti dutumbere Yesu wenyene, dutumbere Yesu wenyene. Impamvu nzanyira ijambo ni bihe bimaze kudushikira, nawe biramaze kugushikira. Uramaze kubona ko muri iki gihe abantu baraca mu bihe bitandukanye. Ushobora kuba waciye mu rushengero kanaka, ushobora kuba waciye muri ministere kanaka mu gikorwa c'Imana, ugakomeretswa n'ibintu bitandukanye kandi warawiheteze urukiza. Rero hari ikintu nasibonye kiko kiratera abantu, gitera ishengero. Nuko bimaze gushika ugakomerekera mu rushengero rw'Imana, umuhamagaro wawe kenshi uburi mu kibazo, uburi yandanje ibyo novuga, kubera uca wibagira igikorwa Imana yaguhamagariye, ugasanga usigaye wigisha vya bibazo wagiye uhura navyo. Kuko gukomeretswa n'umuntu wo mwisi asanzwe biroroshe, kuko vyo bari ibintu wari witeze. Mugura ashobora kuja nko mu rushengero kanaka ugahuriraho n'ibikomere bitandukanye, ukaca usanga ijya ntumbero y'iri jambo ngomba gusoma riri mu Baheburayo 12 kuva ku murongo wa 2 nshike ku murongo wa 3, ukaca usanga iyo ntumbero wayitaye. Ariko umviriza iri jambo turisome kugira rigufashe kugira ngo usubire ku murongo. Haravuga ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Kuri 3 haravuga ngo nuko mushire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye, bityo abanyabyaha bamuharirije, ntimucobogore, ntimudendebukirwe mu mitima yanyu. Amen. Ngomba kuvugana na mwene data umwe canke babiri uyu munsi bafise ibikomere bakuye mu rushengero barimo. Inyanduruko y'ukwizera ni Kristo. Ijambo ry'Imana riduhamagariye ngo dutumbere Yesu wenyene. Impamvu rero ibyo bibazo wahuye navyo nuko kenshi wagiye wiyumvira ko inyishu iri kuri bajya abantu ugiye guhurira nabo mu rushengero. Rero iki nanje kiranyigisha, kuko nanje kiramaze kunshikira nkaca ahantu nkahuriraho n'ibikomere, kuko urashobora gukizwa ukiyumvira yuko abantu mugiye gukorana umurimo w'Imana mufise iyerekwa rimwe. Hari abantu bakizwa ku buryo butandukanye, bakizwa mu buryo butandukanye. Hariho abakizwa kugira ngo Imana ibahezagire, ibahe umugisha, ibahe ivyo babuze. Hariho n'abakizwa kubera bakunda Imana, bakeneye kuja mu bwami bwayo. Hariho n'abakizwa kubera bavyisangamwo canke bakuriye mu muryango bakijijwe. Abo bantu rero baratandukanye. Nico gituma kenshi wowe urashobora kuba wakijijwe uvuga uti nzosanga abantu tugiye gukorana igikorwa c'Imana ari abantu bera batunganye gose, nzosanga ari abantu batagira agasembwa, nzosanga ari abantu batagira injebejebe n'amarabaga. Ariko ico gihe iyo udasanze bimeze nk'uko, uca wumva ibikomere, ukaca wibagira umuhamagaro wawe Imana yaguhaye, ugasanga uriko wiga ukuntu wo kwigisha, uri kurondera n'ayandi makosa abandi bakora, ugasanga niyo usigaye wigisha, ugasanga abantu nibo bari mu mutwe wawe, ugasanga pastori kanaka nta niwe widogera aho ugeze ubutumwa uvuga, nta wundi muntu wigisha, ugasanga wamuhanganye nabo, waribagiye Kristo Yesu. Ariko iri jambo riri mu Baheburayo riratubwiye riti dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Habongera akatubwira ati ngo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Ijambo rya umurongo wa 3 cutubarira gute? Nuko nimushire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye, bityo abanyabyaha bamuharirije, ntimucobogore, ntimudendebukirwe mu mitima yanyu. Nukuvuga hariho ikintu Yesu Kristo yakoze mu buzima, yaragize ukwihangana mu bihe byose. Kandi mwibuke yuko abamubambye bari abanyedini, bari abantu yasanze byasengera hamwe, yabahagarara imbere kenshi. Nico gituma rero mwene data, ni waja mu rushengero, ni waja gukizwa, ni waja mu bikorwa vy'Imana, inyishu zawe canke kumererwa neza kwawe ukwiteze ku bantu muhurira mu rushengero, ukwiteze ku bantu muhurira mu gikorwa c'Imana,
uzocobogora. Tubonye yuko ngaha ikintu tugomba gukora ni gutumbera Yesu wenyene, niwe nyanduruko wo kwizera. Dutumbere Yesu wenyene. Nimba hari wagukomerekeje mwibagire, ntuzosange ariwe muriko muragwana ucuhusha intumbera. Ntuzosanga ariwe muriko muranigana, ari uri kurigisha kurusha uko Yesu Kristo yaduhaye igikorwa cyo kumumenyekanisha. Ubu rero ibyo ndabivuze kuko nzi muri ibi bihe benshi abantu benshi bafise ibikomere, benshi vraiment bafise ibikomere, kuko nanje vyaranshikiye ndagira ibikomere nkuye mu rushengero, nkasanga nakorokeye ahantu ndiko ndigisha ivyo bikomere, nkasanga aho kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza Imana yampaye, nkasanga ndiko mvuga baba, nkasanga amazina yabo niyo yamamukana, nkasanga ibicapo vyabo nivyo binyamamwo mu mitwe. Kumbe kiba ari igikorwa umugwanizi yazanye, ntabwo aba ari igikorwa cyo kwigisha ku bantu, ntabwo ari igikorwa kivuye ku Mana, kuko Imana yaduhaye gutumbera Kristo Yesu wenyene. Igikorwa cyo kwigisha ku bantu ni igikorwa cy'umugwanizi kituzana ahantu duhusha intumbero. Ubu rero mwene data, we warucogoye, warucitse intege, we wakomerekejwe, nawe ushobora gukomerekeza abandi utihanganye, udahagaze neza. Nuhaguruke utumbere Yesu wenyene, nuhaguruke wiyumvire kuri Kristo wenyene, ufute amayimaje ibicapo by'abantu bose bagukomerekeje, ubihindura ubusa, kuko nabo nyene n'abantu bafise umubiri nk'ufise. Utumbere Yesu wenyene, kandi ntimwakijijwe mufise misi imwe, ntimwinjiye aho hantu ntimufise misi imwe. Hariho abafise misiyo zitandukanye bivanye n'ubuzima bwabo canke karaktere zabo. Nutumbere Yesu wenyene, ntusubire gutumbera abantu. Kura amaso ku bantu, kura amaso ku bantu, ushira amaso kuri Kristo Yesu. Imana yo mwijuru ibandanye baho umugisha uyu munsi uhezagiwe, abandanye hezagirwa n'inyigisho. Naho utaha yari Pierre Claver Nyungeko, mwako muraganira mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane.